sawa urakoze, merci pour cette honnêteté. Landry, ijambo ni kwawe. Ego mwiriwe Semerera. Mwiriwe. Urakoze kumpa akaryo, ndaramutse n'abari hano mwese. Ndagushimira no kuri ikiganiro ciza wateguye. Sinagitanguye ku mpamvu zitamvuye ko ariko ntari ndakizi, ariko nani numvise ntogenda ataco mvuze. Ngerageza kuvuga ibintu biribaze ku mafe en étant le plus objectif que possible, aho ngeza mugo ndashiramo na opinion personnelle, bien sûr, kuko ndamugaragaza kuduza amajwi ntabwo turi kukumva neza. Okay. Aho ndi amasara akuze gato. Ubusinzi ko munyumva ndiko ndagerageza kuduza ijwi. Ubu ni sawa. Murakoze. Umutwe w'amajambo uravuga ngo abarundi baba hanze babona gute ingorane zihanze Uburundi. Tukiri kuri ico cambere ico notangura kuvuga nuko mbega umuntu yo kwibaza ikibazo, abarundi baba hanze ni bande, bagiyeyo gute? Kuko ari gihe iyo abantu bavuze diaspora abantu bibaza ko c'est une communauté homogène, ariko sibyo na gato, kuko ugiye kugira analyse de la diaspora burundaise usanga hariho novuga ico no kwita amavague, 4 grandes vagues zavyaye canke zatumye haba diaspora, ico twita diaspora no munsi, canke abantu bose b'abarundi bataba bari ku isi bataba mu Burundi. Vague ya mbere niyo myaka ya 60 igihe ubwami busheshwe hakaza republika. Vague ya kabiri niyo 72, vague ya gatatu niyo 93, vague ya kane niyo muri 2015 murambabarira. Hamwe rero n'indi vague ntoyi ariko ishobora gukomera nayo nyene iyo muri ni vague no kwita jewe ya Serbie hamwe na Dubai. Ugiye kuraba rero abarundi baba hanze, la grande majorité, benshi muri bo ibice 80 birenga kwijana n'abantu bisanze hanze kubera impinduka za politike canke ubwicanyi canke ingwano canke yandi mahano mabi yabaye mu gihugu, bakisanga bategezwa kuva mu gihugu. Ico ni cambere umuntu yiteze gutahura. Abandi ni novuga sont des réfugiés canke pas des réfugiés, des immigrés économiques bavuye mu gihugu kubera impamvu z'ubukene, impamvu z'uburyo za mikoro, abaye make bagatezwa kuja kurondera impamba naho bisumamwo naho barondera uburyo. Ico c'est très important gutahura. Ikindi ca kabiri nibaza ko abari ngabo mu mutahura nuko abantu rimwe na rimwe ntiturealiza l'ampleur canke statistique igitigiri ko bano bantu bangana. Recensement yabaye 2024 ibiharuro vyashizwe habona muri 2025 vyerekanye ko abarundi babaye recense bari mu gihugu en grande partie canke bose batonze miliyoni 10, batoye miliyoni 12 n'ibice bitatu. Ariko uno munsi abarundi ushizemo cacana bari hanze barangana canke bararenga gato imiliyoni 2. Bisigura ko iyo diaspora s'abantu bato a néglige. Ugiye kuraba 2 millions muri 14 millions, ça représente ce que ça représente, biri autour de 15% canke autour yavyo. Gutahure ko si muri iyo diaspora nyene yoze abarundi baba hanze, kujya navuze ko hari amavague menshi yatangwe ku les années 60 no kuduga, hari ahantu usanga bageze kuri 2e, 3e, même bientôt 4e génération. Amageneration ya kane y'abantu bagiye ko abantu bararondoka bakagira abana, abuzukuru n'abuzukuruza kubagiye kera. Ico ni cambere rero ugifatiye kuri ico nyene, uko umuntu abona ingorane ziri mu Burundi bivana n'impamvu zatumye ava mu Burundi. Umuntu yavuye mu Burundi agenda n'indege janye na papa wari mu diplomate muri Nations Unies, agaca bandanya yevoluwa numbaze Cambridge canke yevoluwa ahandi, ntazoshobora kubona ikibazo kimwe nk'umuntu yavuye mu Burundi mu mwaka uheze, avuye mu kazi aho ari umwigisha kuri college Muhungwa Igitega, akisanga no munsi ariko akora akazi k'ikiyedi Dubai. Umuntu yavuye mu Burundi 72 ahunga ivyari ko biraba, akamara imyaka 30 muri Tanzania, hama HCR kagira relocation akirotruva muri Australia canke muri Canada, ntashobora kubona kumwe ikibazo c'u Burundi
nk'umuntu uno munsi ariko turavuga ari Mahama canke ari Nakivale, nibaza ko muntahura. Rero uko abarundi babona ikibazo bivana na les conditions dans lesquelles tu as quitté le pays. Bamwe babivuyemo neza ariko benshi babivuyemo nabi, kandi impamvu zatumye bahunga si zimwe. Ngarutse izo nashatse kuvuga de façon encore une fois factuelle kugira umuntu abanze agire igicapo general. Ngiye rero muri ya opinion yanje nshaka ntange nuko wabarije ikibazo ca kabiri ati bofasha iki. Mu bisanzwe ico bofasha canke ico bokora ko urumva n'abantu batari bake, imiliyoni 2, bamwe bafise bageze muri 3e 4e generation, harimo incabwenge, harimo aba docteur, aba scientist, hariho abantu baminuje, aba professeur, hariho aba businessman, abantu bagukiwe bafite nationalité 2, nationalité 3 z'ibihugu za butura etc etc. Bose murumva n'abantu bakomeye. Ni c'est une ressource ikomeye pour le pays, igihugu coshobora kumviriza. Umuntu agacasura kwibaza mbega uno munsi igihugu c'u Burundi naco kibona gute iyo diaspora? Mbega kirabona ko ari abantu bashobora kugira ico baterereye canke babona ko ari aba fauteurs de trouble, abatera akajagari canke abatera sinzi ko novyita abantu bahungabanya tout simplement le statut quo ihari. Ko mu bisanzwe ahandi dans les conditions normales aba diaspora canke ibihugu bifite aba diaspora zikomeye ziba hanze, abo ba diaspora nyene barasubira baragaruka bakagira ico bakoze, haba mu byo terambere, by'ubutunzi, byo kwiga, ibyo no kumenyekanisha neza igihugu mu mahanga. Mugabo mwibuke ko muri abo bantu navuze miliyoni 2 benshi muri bo ntibavuye neza mu gihugu, ntibavuyemo baryohewe, ntibavuyemo dans de bonnes conditions, kandi n'igihugu bwacu nticabyifashemo neza kugira ngo kigarukane. Rega twese turabana mu Burundi, Uburundi n'ubwa twese, ariko mbega igihugu caraduhaye ukuboko kugira ngo bufashe kugira ngo abo bantu basubire bumve biyumve mu gihugu cabo bari mu gihugu. Sinibaza ari naho rero no munsi mwumva cyane kuri zino mbuga dukoresha ngaha imvugo en cri de révolte. Abantu barashavuye kuko bavuga ati je nibaza ko naho nta wundi ko ndavugira ibyo ndiko ndavuga bivuga twe kiwanje. Abarundi benshi no munsi ntibanezerewe kubona ibiriko biraba mu gihugu, ntibaryohewe, ntibari fier, ntugenda uri kubita aho uri peu importe ku isi yose uduze drapeau y'igihugu ngo ndumurundi je suis très fier, pas du tout. Kuko ivyo tubona, ivyo dusoma, ivyo twumva, turafise inshuti, turafise imiryango n'ibiki bari mu Burundi, ivyo batubwira, ivyo si n'ivyo dusoma, n'ivyo twiyumvira live, amatémoignage direct y'abantu tuvugana. Kenshi ibintu bivayo ni ibintu bitari reluisant, ni ibintu bitaryoshe, ni ibintu bibabaje, na histoire arimo depression, na histoire arimo agahinda, n'ivyabaye bibaye ejo mwarabibonye mwese. Nta kintu uvuga ati ni ibintu twishimiye canke turanezerewe, turaryohewe, on est fier d'être burundais tout simplement. Hari impamvu rero zatumye byose bitamera gutyo. Ico wofasha rero washaka ni kinini, mugabo mbega uwo twofasha we arabishaka, aratanga kanyo, aratanga espace, aratanga uwo muryango, ico yego aruguru umuryango aguhamagare kuri table ati venez, kuko osi muri bino bintu ugiye kurabo no munsi menga nta ndwi nyinshi ziheze hariho bamwe bavuga ko ba diaspora kandi n'ivyo ngirana ba diaspora bakiriwe n'umukuru w'igihugu, mwarabonye iganiro bagiraniye, bari ko bavuga ibintu by'ama projet business investissement etc etc. On dirait que hariho abantu diaspora chérie, reka ndayite gutyo, iri ikundwa gusumba abandi, bavuga ati mwebwe muri mu mahanga zana ayo mahera twubaka ama mall, twubaka ibintu bisayangana, twubaka ibintu by'agatangaza. Ngo abandi bakavuga ati les conditions ne sont pas réunies, il y a des préalables qui ne sont pas là, bituma umuntu adashobora kugira ane kumva yisanzuye, d'autant plus que tuzi hariho uburorero bwinshi bw'abagize ngo ari ivyo bagerageje gukora biza dans le sens zo guteza imbere igihugu bakanigirwa mu menshi. Exemple parlant typique twese tuzi ni ya Dr Sahabu na Kira Hospital, uno musantu ari amaze imyaka 3-4 mu Ruyigi nta numwe atabizi. None umuntu avuga ati bofasha iki nyene no munsi rone wumva bavuga ati ko igihugu catuvyaye catwirukanye kikatwa ku burenganzira, katubuza kubaho, kikatwangaza, ikanka nuko no munsi ukumva ngo hariho
abana b'igihugu n'inyanka Burundi, hariho abarundi beza n'abene gihugu n'abanyagihugu, ntimumbaze difference nanje sinshobora no kubitahura, bamwe ngo donc bari muri côté positive abandi bari côté négative. Nico gituma aba bantu je nshoboye gufata akajambo gatoyi muri ino space yiwawe vuge nti igihe uyobora igihugu kifise passé controversé igoye ibabaje nk'iyu Burundi, ukipermeta yuko abantu imiliyoni zibiri zero truva hanze, navuze 80% muri abo bagiye bataryohewe, batanejerejwe, baromowe, ukabona ko uri normal, ukicara ugasinzira, ugatwara, ugasubira ukifata neza, ukabona ko ari okay, ari normal kandi ariko bitegerezwa kugenda. Nibaza ko bugize erreur politique inkomeye, kuko abo bantu bitebe bitebuke bimara imyaka 5 imyaka 10 canke irenga bazokwiyorganiza, bazogaruka ku neza canke ku nabi, ubishake canke ntubishake. Ibi ni c'est une novuga gute, c'est l'histoire, tworaza uburorero bwinshi si muri Afrika gusa n'ahandi. Ntushobora gufata igihugu 15% yayo babe bari exilé, parce que les gens après tout baragenda bakiga, bagahura, bakamenyana, bakiorganiza, bakishakamwo ingufu, bakishakamwo ubushobozi, bakagira ico bageze guhindura. Rero gihe wewe lorsque tu ne leur tends pas la main kugira ngo bagaruke ku neza, bagaruka d'une façon ou d'une autre, no mu buryo wewe nyine utiyumvire. Nico gituma rero wari kuravuga ati mbebo ufasha iki, ni uri kurakora semerera wewe, ndabizi nturi mu gihugu, uri hanze. Déjà ouvrir cet espace kugira ngo abantu batandukanye bashobore kuvuga niki mu isanzwe cyawe, kuba ikintu ciza cyatezo gukorwa n'abantu bari mu gihugu, mugo muri gihugu kubera les conditions ko ndavuga d'expression, les libertés yo kwiexprima, yo gufata ijambo, yo kuvuga ikintu ataho kuja kurara kwizosi atabihari, bikora umuntu ari hanze. Kenshi ugasanga umuntu ategeza no gukoresha izina anonyme, ugategeza gusanga uri kurinyegeza canke ntushobora no kuvuga kubera abantu ngo utinya ko ari ico bokugira. Rero ntavuze menshi ntarandiriye mvuge nti ico bofasha ni kinini, ni gikuru, mugabo uko abarundi boshaka gufasha igihugu, ico gihugu nticayemere canke sinubwa n'igihugu, abatwara igihugu no munsi ntibayibemereye. Kubera rero abatwara igihugu no munsi batabibemereye, bamenye yuko bitebe bitebuke abana b'igihugu bazokwitunganya, bazoja hamwe, bazokwironderamwo iyo nguvu n'ubwo bushobozi n'ubwo butwari, bagira ico bahinduye, kuko inyuma ya vyose abana b'abarundi bamare 2e 3e 4e generation bazoguma ari abarundi, kandi bitebe bitebuke bazokwiorganiza, bazotaha, kuko igihugu ni catwese. Reka ngeze ngaho, murakoze. Merci Landry. Nuko kumura abasanze hagati n'ivyo ivyo bahereye, kuko diaspora itandukanye nayo nabihereye ko ntabwo ari groupe homogène. Nta groupe homogène en fait zihaba. Twavuze n'ivyo vyuko igihe bagiriye impambo bagiye, situation barimo, première génération, deuxième génération etc. Ivyo birumvikana, ariko kandi je nkavuga ko hari ibintu do base abantu bose bahurirako, notamment sinzi undi muntu mugihe cy'intambara yari umuganga twabana avuga ati jewe abazotsinda bose birabasha kuko bazogwara pour dire bazokenera muganga. Donc akazi kiwe kari garanti hatsinda bariya. Anyway, ndaza ko ibintu do base abantu twadukwiye guharanira, peu importe ama sensibilité politique yacu n'ibindi dutandukanya. Hanyuma ku bintu nk'akararo nyene navuze nko mu Faransa nk'abaye nk'abateroriste bateye, urabona ko abantu bishize hamwe kugira biyunge, iyo habaye natural disaster, byasaba ko umuntu yiharura muri ivyo. Iyo habaye attack y'abateroriste nabivuze, cyangwa ikindi kintu ari ibintu vyinshi abantu babona kumwe n'ayandi madobo ari aki, atamuntu avuga ngo jewe ko ndi mu Republican ntagiye umugore azosura kuba musitanteri. Ngiye ku kintu banare mugabo harimo ibintu bavuga twadukwiye kubera nka base twumvikana ko twese, hanyuma muri ibindi byo hejuru akaryo tudahuriza ko. Ariko contribution z'ivyo, hariho contribution novuga economique. Contribution economique ya diaspora barayivuga cyane. Andre nikugize yavuze ibihugu byinshi diaspora ikontribua gose cyane. Mu ntango yavuze n'igitabo cy'umuntu yitwa Serge Eric Menye, nawe nyine yavuze ko diaspora zifasha ahanini aho ziri effective, n'ahantu hari politike nziza, hari situation kuri tere ihagaze neza.
ngo mu karere abantu bakunze kuvuga u Rwanda nawe yaravuze ko muri interview yakoze mu gifaransa nari nagize kumenya nayisomye au départ aravuga donc ko mu Rwanda abantu bakora contribution yavuze na Ethiopie muri iyo interview mugabo aravuga ngo u Rwanda c'est avant tout la volonté politique et la constance dans l'application des règles umva ko habayemo ishaka rya politique ryo bwati buri munyarwanda ushaka kuzana umutahe wuzane kumva na Perezida Kagame avuga ati ushatse wuzane mugabo ahubwo ukamererwa neza naho nyine isahubwo muri umunyarwanda ati umunsi wahinduye mind ukaza tuzoguharura n'umuhanda abantu baratwenga kumva yuko nta antagonisme irimo ushatse kwigumira iyo uri guwe neza c'est très bien ntabwo wacha kwitumaza igihugu ushaka kugaruka kandi you welcome hanyuma la constance de l'application des règles c'est ikintu important ko amategeko bayakurikiza kuzitoka manya iyi passe ni wanje buzuka bukombwa c'est garanti ibintu nk'ivyo umuntu andenganije nzoronka ubucamanza baravuga kandi uwo menye ati la sécurité est assurée umutekano l'ordre public est maintenu donc c'est de ordre public comme on a vu mugabo ko atakajagari kari nazo ko opposé akajagari la propreté est constante comme isukumira ça kuvuga ce sont des décisions internes qui créent un environnement stable et propice à l'investissement donc na ma condition na ma décision ni ibintu ugenda kiba gitunganijwe bituma umuntu ashobora kuzanamo umutahe ko kenshi na kenshi nubwo umutahe ushyiramo ama emotion kenshi na kenshi amafaranga ntushyiramo amaraso menshi ushyiramo umutwe ko umutahe wawe ukingiwe kandi kuzokunguka ibyo bintu bibiri biza imbere y'ibindi ku bantu benshi kuko bo ugiye kwebisa zohomba n'ubundi ayo mahera uzowosa no ko yataye etc umva ivyo niko yavuze ariko ari contribution irande yo ya economique na investissement novuga contribution civique ndeka kwita politique ko muri politique umeganda bacarande mitsi ntuzoye civique rangene ngatse kuri wose yaravuze ati la diaspora africaine peut jouer un rôle réel elle peut être un rôle d'exigence démocratique donc ayo ma condition tubona yo tuma dushobora kujana iyo mitahe tukayexija non pas seulement kubera imitahe kuko ça c'est un peu ridicule kubera justement umuntu abarundi urasubiye kwa ni guci wacu duco twifuza ko kibaho mu mwidegembyo aba kandi ko on peut être un vecteur de culture scientifique hari ibintu ngena mbona mu kuntu abantu bakora ibintu ko na scientifique nta logique bakoresha iyo bavuga 2040 2060 kandi abantu bikora ibibido n'ibiki bagiye ngonje kuvomera amavoka ko hayako yafite ko la diaspora contribute no ngeje I saw a farm in South Africa je nabaze kubona farm muri Netherlands nabaze kubona c'est pas aga industry gato ikatangwe n'umumama umwe afise 3D printing machine let's do that bon un peu académique bon ndavuze ko n'abacadémiciens nyene hano baza un acteur de transfert de compétences ciblées etc mugabo nshaka ko kumbe tushaka ko contribution civique na navuze justement ukuntu ushobora kubona culture ubuti culture ni toxique nimbi au niveau politique au niveau social uri i Burayi Rosita bivuze ko you enjoy your freedom and undi umenga amufa undi muri yose umenga ntenge sinyibuka umuntu yavuze ukuntu byari iragisinze umuntu yavuze ko ahantu uri imodoka ugatwara urazi ko ijya traffic light rijya kuba rouge ukastopinga every will stop ukamenya ko nubwo uri mwirabure bagufatana dignité ukamenya ko n'abazungu bakitirimisa bataronka aho baguca kubera amategeko nasubitira n'inzego zihari ibintu nk'ivyo ko twadukwiye to import iyo culture mu Burundi oriye yo gushigikira amafuti aho turiko twinjoyinga iyi liberté aya madroit de l'homme d'office niyo contribution kumbure pour l'instant mbona umenga twokora kuko yo nta mafaranga isaba nta bintu byinshi isaba afete umwe wese mu gakonda kiwe umwe au niveau micro akagerageza ko tutoshikira ya culture novuga de bassesse usanga bambaza nko mu diaspora baza nk'imyaka ingahe hanze akora umupolisi akusa umuntu ngo polisi ngo kwisi hose nokora akabona tugomba no guwatsa hari igituro tivyo ibintu birashoboka ngo hantu hose bafite ngo igituro birahari biramubaza cyane sinzi